Mugihe mu gihugu cose hatangujwe imyiyamamazo y'amatora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka, umugambo w'abadasigana Iprona watangurije imyiyamamazo mu gisagara ca Bujumbura muri zone Ngagara ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Sesinga. Iyo myiyamamazo yatangujwe ni defile ndende yakozwe n'abadasigana, imvyino n'intambo bihayagiza umugambo w'abadasigana Iprona ntivyasizwe inyuma. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona yasiguriye abadasigana imigambo umugambwe Iprona uzokora hamwe abarundi bo wizera bakawutora. Turemeza neza ko dutsinza amatora, mugatora abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka. Twosaba leta tudahiga imanze ko ubwa mbere impunzi zose zitaha, atawe barinze kuvuga ngo hari ivyo tukwagiriza. Oya, umugambwe w'abadasigana nta muntu numwe dufitani ingorane, bose botaha tugasutangura bishasha. Urabo bavuga ngo barateye kudeta, urabahunze bavuga ngo baragize imigumuko, abo bose bagataha kugira ngo igihugu tugire gute dusubire tucubake. Abavuga nabo ko bifuza ibiganiro vya politike bafise ibindi bibazo, umugambwe w'abadasigana kuva kera utunzwe no kuganira. Nta numwe tutokumviriza kugira twumve ibibazo afise maze batahe, hasigare bamwe bita ba diaspora ariko ntihagire impunzi. Abari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania, mu bihugu vya Europe byose, amaradiyo yose akagaruka kuko turamaze kumva ko abarundi twamaze gucamwo imice, hari abari hanze n'abari mu gihugu, ariko abo bantu bose turakeneraniye. Ivyo nivyo umugambwe w'abadasigana wemeye kandi uzoshira imbere. Mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, umugambwe w'abadasigana uvuga uti wo kwitorera inshuti umubanyi ariko yamara umubanyi. Mutegerezwa kwiga ukuntu mubana neza. Umugwi Severe twarabonye kuri kuranywanisha abarundi ariko hakirimwe ibibacanishamwo. Nico gituma umugambwe w'abadasigana wotegerezwa gusubiramwo amategeko awugenga kugira ngo ya migwi mpuzamakungu y'abahinga nayijemwo ifashe, kuko nta wimena igihute. Twagomba dusubire dutangaza imbere y'abarundi n'amakungu ko ivyo umugwi Severe ivyo twumvise userukira Uburundi muri ONI, ariko arasaba ko bokwemeza ibwirizwa, bokwemeza yuko ihonyabwoko ry'abahutu 72 ryabaye. Ivyo ntituvyanse ko biba, ariko ni trisheri kuko leta ntiravyemeza, ni n'amashinga amateka yari yemeje yuko ari fata kibanza. None uno munsi vyoba biri muri ONI kubera iki? Kandi imice yose y'abarundi 87, 65, 93 n'ibindi bihe bitarigwa uko sugu, nivyo twita mu Gifaransa la tricherie. Ivyo vyotuma nagenda babwire ko ivyo vyotuma abarundi basubira kujyana. Nagomba mvuge kandi ndabisubiremwo, ugusubiza hamwe abarundi si decret, si kete bandika, nukugira ngo imigwi y'abarundi bose yicarije hamwe, uwidoga umwumvirize, nta nguvu zijamwo, vyotema ariko bikaba vyiza. Rero umugambwe w'abadasigana urashigikiye ko abarundi basubiza hamwe mu mpande zose, mu moko yose, uwagiriwe genocide bikavugwa, ariko ntihagire uwo barenganya ngo hajemwo ka mwana wa mama. Mwijambo ryashikirijwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, akaba ari n'inararibonye mu mugambwe Iprona, yahamagariye abadasigana gutora indongozi zizobafasha gushika ku iterambere rirama. Amatora azoba mu mutekano ntangere, umutekano ntangere, kandi abanateye ko ajuagirika umuntu agatora imigambi aho gutubizwa n'abacanke abandi. Ibikuru bikuru mwavyumvise mu bisata bitandukanye. Umugambi w'abadasigana Iprona uheze usubize itoto ugushira hamwe haba mu kurondera ingene abantu bosangira ubutegetsi, yuko atako abo bo kwikungira ko bitwaje ikicanke ikindi. Mugabo uno munsi tunezerwa nuko abarundi bose ari bamwe, ubu ikibazo gikuru ni kibazo c'iterambere.
rero mwebwe badasigana muri ngaha muze murabe ry'amaliste y'abakandida député uko amba province 5 y'abakandida conseil communal uko twigo turitoza ama commune 39 murabe abakandida bagiye baraja ku ntonde bavuye mu gambo badasigana iprona muzosanga arabapfasoni n'abashinga ntahe bindyamunye muheze rero mubavande mubasabire amajwi kuko uno munsi uzohirahira gatora abatari bo haba ku rwego rwa commune haba ku rwego rw'inama nshingamateka azobahushije kuko ryaterambere turiko turarondera gushika ko ningoga na ningoga biciye muri yambona kazoza k'igihugu cacu c'Uburundi twifuza k'igihugu giteye kiko kirateye imbere muri 2040 gite igihugu emergent gihagaze neza hama ikongera akaba giteye imbere mu mwaka wa 2060 ntibizoshoboka igihe tuzatwaronsa abantu bashobora kuja imbere y'abandi kugira ngo bakwega bafashe kuja mu migambi myiza no kwishira mu ngiro. Ivyo rero muraba amaliste mwebwe nyene ku misozi wanyu yo muri muheze mugende murerekana abo bantu muze murabe abashinga naye n'abapfaso n'injunja n'ijambo bari mugambo badasigana iprona muze muhunde amajwi mwese. Muri iyo myiyamamazo bakaba beretse abadasigana abashinga amateka bazokwitoza muri Bujumbura yagutse. IFP oye Gérer nguvu Gérer nguvu Pionnier toujours